Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ukaba ari umwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri iri joro, na makuru tuza kugaruka ahanini ko biriko biravugwa ku vyavugiwe mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Hano havuzwemwo ivy'amabanga menshi muza kumviriza, muraza kumvirizamwo ivyabagize uruhara mu rupfu rw'uyu mu general yatwaye igisata c'iperereza ari we General Adolphe Nshimirimana. Tuze kubageza ko ingene Bunyoni ubwo yivugiye ko navyo vyakozwe n'abategetsi kandi bamwe bakaba bakiri mu mabanga gushika n'uyu munsi. Muraza kumvirizamwo vyinshi amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akunze kuvuga ko ariko ubutegetsi bwo bukabihakana. Muraza kumviriza ivy'amabanga hambaye y'impfu za bamwe mu bategetsi bahambaye babayeho mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ingene zagiye ziragenda, harimwo nizagiye zikorwa nabo bakorana mu bisata vy'umutekano, politike ndetse no mu mugambwe. Vyinshi ntuze gucikwa rero, nkwaye kaze aho uherereye hose mwe mudukurikirana muri nga mu gihugu c'u Burundi, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, hanze mbere y'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Ubundi Bunyoni mu gutangura kwisigura yagize ati nanyegeye kugira ntibantangire nka General Adolphe Nshimirimana. Naho atabishasha bivugwa mu rubanza rwa General Bunyoni na bagenzi we, hari amajambo ahavugirwa atangaza cane abarwitaba, akaza afise kandi insiguro zikomeye ku kungene Uburundi butwawe mu ntwaro ya CNDD FDD. Ubu General Bunyoni niwe yemereza ivy'amashiramwe na gateka kazina muntu yaramaze imyaka ashira habona leta yo ikabihakana. Ejo haheze kwigenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, General Alain Guillaume Bunyoni yarabajijwe icatumye ahunga urugo rwiwe igihe inzego z'umutekano zari zigiye kumusaka mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 16 rishira igenekerezo ya 17 Ndamukiza uyu mwaka weze w'ibihumbi 2023. Yongera kandi abazwa uwamuburiye. Bunyoni yishuye ko yaburiwe n'abantu babiri. General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yamwandikiye message ndetse na Lieutenant General Silas Ntigurirwa nawe yarabimwibwiriye. Bunyoni yanasavye ko abo bagenerali babiri barengutswa bakabazwa nabo ingene baburiye umuntu bari bazi ko ashaka gutembagaza ubutegetsi. Uti sinari kurindira ngo nicwe. Bunyoni yasiguye gutya impamvu yaciye anyegera. Uti General Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego kandi ntibigeze bafatwa. General Atanazi Kararuza yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano kandi ntibigeze bafatwa. Uti none ni jewe nka General de Police nari kwigereza ko abagenerali babiri bamaze kumburira ko hatanzwe itegeko ryo kundasa mu gihe bari kuba bahejeje kunsaka. Ubu ni ubutumwa buhambaye cyane. Abishe General Adolphe Nshimirimana ndetse na General Kararuza ntibafashwe. Hari abasirikare n'abapolisi bamaze imyaka 9 mu munyororo bagirizwa ko aribo bishe General Adolphe Nshimirimana kwigenekerezo ya kabiri ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2015. Abo bantu baraburanye barerekana neza ko igihe Adolphe Nshimirimana yicwa batari Bujumbura. Sentare zararonse ivyemezo bikwiye ariko ziguma zibarenganya. Bamwe urubanza rugeze muri sentare nahinyuzwa ariko vyaranse ko batunganirizwa. Muri ico kiringo cose General Bunyoni yarajejwe umutekano, inzego yararongoye nizo zabesheye abo bantu. General Bunyoni yarayerekanye ko yarazi neza abisha Adolphe Nshimirimana ariko arareka harapfungwa inzira karengane. Urupfu rwa General de Brigade Atanazi Kararuza rwavuzwe ko vyinshi. General Kararuza na General Rugigana bari bamaze iminsi mu biganiro na General Major Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kurondera ko hasubira kugenwa umushikiranganje wo kwivuna abansi avuye mu bahoze mu gisirikare ca kera ca leta ex-FAB nkuko vyari bisanzwe bikorwa. Umushikiranganje w'umutekano akava mu ba ex-FDD nayo ujejwe abasoda akava mu ba ex-FAB. Ibiganiro rero vyari bigeze kure kandi bamwe mu baserukira ibihugu vya Buraya bari babishigikiye. Aha President Nkurunziza yo bari yerekanye ko ashaka kugena General Kararuza. Bamwe bati rwari uruhendo.
Bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD bari bararahiye bararengwa ko inyuma ya General Major Ponsier Gaciyubwenge atamu ex-FAB azosubira kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi. Ako karwi kavyanse kandi karimwo na General Alain Guillaume Bunyoni kagira ko karavyumvisha President Nkurunziza. Kwica General Kararuza vyari bifise intumbero zibiri, harimo guhora urupfu rwa Colonel Darius Ikurakure no guhebuza aba ex-FAB ko batagisubira ko batazosubira kuronka ubushikiranganje bwo kwivuna abansi. Nkuko General Bunyoni yabivuze, General Kararuza yishwe n'abasirikare bambaye umwambaro w'igihugu. Amakuru dusanganywe akavuga ko abo basoda bari barongowe na Lieutenant Colonel Dismas Sindaye Batazira Gafuni yari yahawe gutwara batayo Génie de Combat yo kumuzinda. Benshi mu bakoze iryo bara bari mu bahoze bagendana na Darius Ikurakure. Abandi bavuzwe mu gitero cyahitanye Kararuza n'abakozi b'iperereza bari barongowe n'uwo batazira Kazungu. Haranavuzwemo kandi Colonel Desire Uwamahoro. Ariko abafashwe ico gihe ntaho bahuriye n'abakoze iryo bara. Ico gihe hafashwe abasirikare baba ex-FAB bari bararira General Fabien Nzisabira yaraherutse kurungikwa mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi. Hano General Bunyoni yavuze ivyazi koko, arazi ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugandagura abantu bugaca buraba bo bubeshera bagapfungirwa ivyo batazi. General Bunyoni kandi yaragize uruhara rukomeye muri ivyo binyoma bipfungiye abantu busa. Ntivyumvikana n'ingene Sena nahinyuzwe itaciye ibikorera ko maze karekura inzira karengane zagirizwa urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Ukabo bose baciriwe imanza z'amanyanga niko biriko biragendera na General Bunyoni yabashize ko ico ceye nabariko barabikorera Bunyoni uno munsi niko nabo nyene bizobagendera. Mu ntahe y'uno munsi Colonel Desire Uwamahoro yafashwe n'ishavu acasa n'utera ubwoba umushikiriza amanza ati urabizi neza ko tutazohera muri uyu munyororo, ivyo binyomo twambika uzovyishura nawe uze aha turi. Ese ibi bihatsiki tuzobigaruka ku munsi w'ejo, tugaruke cyane kuri aya majambo yatangajwe na Colonel Desire Uwamahoro imbere y'umushikiriza amanza abisubiramwo abishimangira ati urabizi neza ko tutazohera muri uyu munyororo, ivyo binyomo twambika uzovyishura nawe uze aha turi. Imburano z'urubanza rwa Bunyoni na bagenzi we zarangiye uno munsi ku murango, bitegekanijwe ko ruzoba rwasomwe mu minsi 30. Hano rero kuri no mbonesha kure tukazobananya tubasangiza bimwe vyavuzwe muri izi mburano z'aba bagabo bakomeye cyane, aho bamwe banatanguye guhiga ibintu bikomeye cyane. Vyose tukazobigaruka ko nako kandi Bujumbura, Mwaro na Bururi bariyamiriza abakomiseri mu kazi kabo basaba ko bohagarikwa. Abadandaza bakora akazi ko kugurisha umwavu w'ikirundi canke se amase n'uw'inkoko mu makomine ya Mugongomanga, Mukike, Rusaka, Mugamba bavuga ko babangamiwe n'aba bakomiseri bitambika muri urwo rudandazwa kuko basahura abanyagihugu. Abo badandaza bakura umwavu mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bubanza bawudugana mu banyagihugu bahurikiye mu makoperative agize izo komine n'abirimira utwabo. Ariko abo badandaza bashikanye uwo mwavu hari abakomisiyoneri bamaze kwigira ko aribo baca badandaza uwo mwavu bagashinga n'ibiciro bagaca baja kugurisha ku banyagihugu ku giciro c'umurengera kuko biba ngombwa ko barenza ko amafaranga yabo. Abadandaza bashikana uwo mwavu mu banyagihugu ku mafaranga 280 ku kilo kimwe, ariko abakomisiyoneri bo ngo bagaca batora uwo mwavu bakawugurisha kuri aba banyagihugu amafaranga 400 canke 450 ku kilo kimwe. Ivyo vyamirizwa n'abanyagihugu bahurikiye muri ayo makoperative kuko bariko barasahurwa nabo biyita abakomisiyoneri. Murantunge si abakomiseri ahubwo n'abakomisiyoneri. Abo bakomisiyoneri kandi ngo barazwe, hariyo Thierry Batazira Gitata, uyu akaba aturuka muri komine Mugongomanga. Hakazamwo Bruce Mwijenda Munobano Gigita Marishari,
hakazamwo Egide wo ku musozi Vyuya, Dadaye ku musozi Mukike wa komine Mukike, Butoyi ku musozi Mukike, Claude ku musozi Rukina, Olivier wo ku musozi Rukina, Derife wo ku musozi Muyuyu, Burepe wo ku musozi Buyuyu, Dona komine Rusaka, Nyakararo, Komando Inyakararo ndetse n'Amayeri komine Mugamba Hinyagasasa. Abanyagihugu n'abadandaza rero bagasaba inzego zibijejwe ko zobafasha kugira abo komisioneri bakurweho ku neza y'umunyagihugu muto, kuko abo bakomisioneri atakindi bamaze kiretse gusahura abo banyagihugu utwabo nkuko bobo bavyivugira. Nandi makuru tuzogaruka ko ku munsi w'ejo abasirikare b'Abarundi bafatiwe mu gihugu kibanyi ca Kongo baracari bazima. Mu kiganiro giheruka gukorwa no mumenyesha makuru Scovia Mutezo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abasirikare b'Abarundi bagizwe imbohe n'umuhari M23 igihe bari bagiye mu bikorwa vyo kugwanya mu muhari barerekanywe kugira n'imiryango yabimenye ko bakiri bazima. Muri ico kiganiro Scovia Mutezo yagiranye n'abategetsi ba M23, abo basirikare b'Abarundi barashikirije akababaro bafise kubona leta y'u Burundi yarabihakanye kandi ariyo yabarungitse aho muri Kongo, bagasaba amashiramwe mpuzamakungu kubafasha kugira bikunde basubizwa mu miryango yabo mu Burundi. Gusa kandi inkuru iramvuye tuzoyibashikiriza ku munsi w'ejo, nkuko tuzoyibashikiriza ku munsi w'ejo tubageza ko nandi ariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Ni mugihe kandi hariko haravugwa mu ntara ya Makamba imyidogo y'abanyagihugu ku mwimbo w'ibigori batararihwa. Abanyagihugu bo muri iyo komine barangwa n'imyidogo myinshi kuko batarigera barihwa amafaranga ku mwimbo wabo w'ibigori bashoye muri Anagesa. Bavuga ko bashoye ibigori bahabwa udupapuro gusa ngo bararindira amafaranga barabura. Gushika ubu bishuje bababwira ko borindira, ariko ivyizigiro bitera bigabanuka, ntibatahura ko Anagesa yubahutse gutwara umwimbo wabo idafise amafaranga yabitegekanirijwe. Abanyagihugu bagasaba kandi inzego zibijejwe kubafasha kugira baronke ayo mafaranga kuko ubukene bubugararije mu miryango yabo. Ibi ari navyo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Nderakobuca yari yiyamirije. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicekanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzayo kandi aho barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Numuza TV Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.